Ubwo birabishika kiriko akifuza gusohora indirimbo na Satbi. Nta mugambi fise Kirese ari we bafise uwo mugambi. Mu ndirimbo za Satbi ni yayikunda cyane. Izo njavyi nta n'imiziki zizi zitanguye mu bintu vy'umuziki ejo ukaca usanga nibo bariko baradutobera ibintu. Ni inkuru y'ukuri nyene nuko yarabayeho uko yarabayeho akazi yakora aropora umucanga ntagura kwiga mvuye ku ishure nta hamwe barabara siragituma mpeba ishure ntonda kumarigara nkabura ico nambara ikirenge cari nk'ikirato umubu yari umugenzi mu gitanda c'ikarato Imana iramfasha duhura n'umuvyeyi Josephine aca nsubiza ku ishure reka nawe ndamushime duhura na sa Dura niko bize nawe niko bize Bonjour mesdames, messieurs, le fan de Buja Flavor. This is Buja Hit TV, the number one channel of this industry Buja Flavor. Chakinyamakuru cy'amakibaza nabishasha muvuga muri industry Buja Flavor nkuko tuma tubikora reka tonze zikengurukira Imana muri kumwe natwe imisi yose hamadusubira dukengurira namwe bakunzi ba Buja Hit TV. Right now ndi muri Bunch of Boy novuga yala baby bikora neza cyane ha muri industry plus 257 nkaba ndi kumwe nande ndi kumwe na Akili Story ndi kumwe na Washa. Vipi bro? Safi sana. Neza ndashima. Unauma we? Naumwa. Waiki bro? Ngwara ya yindi? Ya panija ni yindi. Waiki kiriko? Ni ngwara muga panija virus. Yeah. Ariko nizere ko batangiye gufata imiti bro. Yeah. Ego. Si virus, si coronavirus. Yeah. Ko mwize so kambaye kwira kwikingira baba. Ndagakora. Nta kibazo nawe kugashira ko nga ntaso. None yandukirira nga. Oya. Garagira kakanusha ugashira ko ngahe. No, ntabwo mfise iyo ngwaye n'indi ngwara nkuko bishikanye n'uraziko n'amagara ntasezerana ya mugasi bya cyane. Kiriko nizere ko no munsi novuga wari wagiye gukora ikibazo. Byagenze gute ku ishuri bro? Agerageje. Yeah. Wabitoye cyangwa wagerageje? Sinabitoye nagerageje. Yeah. Yaronse n'umuntu agusigira bro. Je ntibigiye abayinsigiye kesa wonda yisigiye je. Yakwere bro. Yeah, jimba uyisige nibayinsigiye. Yamaze gushika uri mu kibazo ukavuga ati iyi examen ayipiga kabisa paka wangine wanafunzi wanakusumbua ati kiri kutuachia. Kila siku egamini akili. Yeah. Kabisa ni kiri kurere twamuronde tuvugane byinshi about music, about ubuzima bwiwe kandi about n'indirimbo aheruka gusora kiri ku. Ongera sana kwa ngoma mpya. Mimi nashukuru sana. Yeah. Nuvuga ni indirimbo nizere yuko twarigeze gukorana ikiganiro muri Buja Hit tubwira yuko ari indirimbo wari uri kuditaraje kama ndo Tanzania lakini ntibyashite ko ari bitangurirako. Nizere ko ari indirimbo wasohoye niyo yari gusohoka bwa mbere y'izindi. Mbo ide yari ijya ndirimbo nyene mugabo ntiyari ijya mugabo ide yari iyi niyo nari guhera ko mugabo siyo nahereye ko nacempera ko ku yindi ide yari nyene niyo nari guhera ko mugabo indirimbo ntiyari nyene gusa ide yari yeah. Ubona abantu bavyakiriye gute bafana? Neza cyane kurusha mbere n'izindi. Kweri kiriko? Yeah, none we ntavyibona nona ko wandonde. Nona ko twaronderanye. Wacugwa? Yeah, vyashise nyene amagara ntasezerana. Urashobora gusora hit song nk'igi gacugwara kiriko canke n'ibintu wagize by'ama showbiz? Yeah. Ntubona ko navyimbye none. Ngira ndakubaza kiriko mbona ibintu mu maso, nizere yuko bizagukira uno munsi canke? Busije sije nipangira amagara yanje reka dusenge dufate n'imiti uko muganga yiduhaye. Reka dusenge dufate imiti dukurikiza ibyo muganga yatubwiye mbe kiriko bo bavuga ko byavuye kuko ikondo bumenga n'ibintu bivyimbye cyane mu isura. Yeah, boni allergie na infection mu maraso na malaria. Aho nyene mu isura gusa. Mbona handi mu maboko ino mugasi vya cyane. Bwa mbere bigwaye kiriko. Ni allergie horiza. Cyose. Simisi yose gusa kenshi. None kenshi bikunda gushikira kenshi habaye iki kiriko. Mbo birizana gucyo nyene. Yeah. Ego nabwiye ko ndi muri Bunch of Boy murabibona nako batagira mu kwikingira cyakiza coronavirus hanye ndabona nizere ko ari fresh nizere abantu bose binjira ko barinda gukora baje. Yeah, barakaraba. Urinjira abapunyoka mana sanga yinje. Mbo birashikura aziko abantu bose ntiduhuje imico hariyo nabatemera yuko iyo corona ibaho urumva rene niho burabinjira gucyo nyene mugabo kiza baba bakwiye gukaraba kubera n'iryo tegeko baduhaye. Yeah. Ho urabona ko ari cyo vyofasha umuntu akarabye akakurikiza bijye batubwiye kiriko. Mbo je kubera ko ijya ngwara tarije nayizanye kandi ntazi uko yandukira ntazi no kwifata tubikurikiza uko nyene babitubwiye. Yeah.
kabisa nikiri kuri nkene kumubaza uno munsi kwanza byagenze gute novuga programme yose uno munsi urabona kuri kurayikurikiza nkuko ari wayipanze bro jisi nigera mpanga programme y'umunsi birikima ntabyo nyene siko ndemye ndavyuka ama nkasenga nkasaba Imana ati Imana uze kumfasha ibyo nza kujamo bigende neza hama ibisigaye navyo biba gucyo nyene ico mpanga gusa gikuru no gusenga mu gitondo no kuja kwishuri ibisigaye navyo biripanga nikiriku ngize iminsi njya kuri Instagram yiwe ndabona arafise abantu bamukurikiranye ariko wewe abo yakurikiye nta numwe Instagram navuze gute Instagram abayivuga gute cyangwa nije ndi mu makosa byonze usanga ari uri mukuru naco tubandangira barabitahura unakoho woga bro amna lego ndabona ufise zero nta umuntu novuga mu followers urabafise uwo followinga nta numwe ni zero kubera iki kiriko boje mvuye ruguru vuba ntabwo gukoresha Instagram ngeze mu gisagara sindamenya aho baca mu gufollowinga ushobora kuntiza telefone yawe nkakwereka kubigakunda kiriko narabimenye vuba ndatangura nego ubona ko uzoherera gufollowinga nde bro kuri Kigingi kandi wiruka rwamushize kuri profile kubera iki Kigingi mushyira imbere gose ndamukunda kandi cyane kuri gutorinda gufollowinga Bantu Boy canke Bantu Boy byinshi bibaho ndi muri Bantu Boy byinshi ndabizi ati rero ushima gukurikirana Kigingi komishana kuri profile kubera umukunda gusa kumukunda gusa kandi kubera ko afise n'umutima w'abarundi urazi mvuze umutima w'abarundi abarundi benshi afise umutima wo gufasha wo kwitangira abandi niwo mutima afise kandi byarashitse nyene nkumva ko ndamukunda guco nyene bishitse ukumva yuko Facebook bazoyibloka ejo post yawe ya nyuma yari kubiyahe bro post yanje ya nyuma nayo kumupostinga yuko yihenze umuntu kugara Facebook wari guposte nayo guposta ndamubwira ko wonyene kuyugurura asuye kuyugara kwagize amakosa kiriko agira fate urugendo novuga ageraje mu gihugu tutazi novuga mahanga sindi nuwe muririmbyi utokwifuza ko mwojana nta nomwe buri wese twojana byovana n'ibyo tugiyemo nuko abitahura tujanye nuko ndabitahura vyovana no kumvikana hagati yacu n'ivyo tugiye gukora Kiriku avuye kwa muganga mugiye ko agwaye coronavirus akaba afise programme no muririmbyi azwizina rya Sat B programme woyikurikiza canke usanga wabivuyemo sino novuga yuko ntoyikurikiza mugenzi ko yo mwandukira sinoyikurikiza mugabo je corona nishobora kumfata kubera ko hubwo ngira corona je nayigwaye kera ibimenyetso bavuga byarigize kumfata kera urumva ubu rero je narahejeje bisigura ko kiri kuwe vaccine yarayiheje narahejeje vraiment kiri kunayo je mu Bushinwa corona niyo nibaza ko hari umurundi yofata corona kubera ko uburundi n'igihugu ca mbere ngira novuga ni gito mugabo carahezagiwe cyane yarazi izo ngwara za Ebola zereriye mugabo wa Pacifique ati rero kiri kushavuze right now gushika kuri no munsi nta murundi numwe aragora corona nawe ndumva kandi urizera yuko vyoguma gutya nyene kiriko vyoguma gutya ntituzoyigware n'ivyo bihugu bindi bigwaye Imana bije imbere nuvuga ni kiriko bishitse akaduga ruguru agahura na papa wiwe nuvuga papa bagendana na mama wa ruguru vyogenda gute munsi n'igihenje twarahuye ndamuramusa amankarengana mu mutima bimera gute kirikuye muhuye n'umuvyeyi wawe bose umuvyeyi wanje n'umuvyeyi w'abatonya banje narashatse kwaba umuvyeyi muga ntigeze mbere umuvyeyi mugabo umuntu wese afise umutima wiwe sinoca ndakimuhora ngira afise impamvu mugabo duye ndamwubaha nkuko nuba abandi nkamuramutsa hama nkabandanya bihajya mu buzima kiriko aragira abansi benshi cyane yego mubansi ufise mu muziki muririmba harabo maze kubona kiriko benshi barabaho ari nk'umuntu usanga nko kuri wapostinze nk'ikintu ugasanga yakomantiye nk'ikintu kingana gutyo ukibaza ati none umuntu dufiki umuririmbyi mbona abaririmbyi barabaho none nk'umuririmbyi nk'ikuruhande rwa kiriko yo bimenya gute ko
kuba umuririmbyi batabihuriza bimwe? Mbo twese turabarundi, ikintu cyambere navuga twese kuba turabarundi tuba tukwiye gushigikiranira. Icyambere cyo turabizi ko mu Burundi abasani benshi nta rukundo ruhari, yaco nicyo cyambere. Urumva mu gihe umuntu atagushigikiye wasohoye igikorwa cyiza nta gusapotinge, hariyo n'abaririmbyi mu yatakuramutsa kandi aziko mukora akazi kamwe. Urumva nkono ushobora kubona ko agufise ku rukundo. Mu ndirimbo yawe nuvuga story uravugamwe abantu benshi batandukanye, haranabushimira Kiriku mbe bajyanye kuba ubashimira kujya ho urabona ko bibashimisha Kiriku? Mbo bitegezwa ko bashimisha kubera ko hajya ushimiye umuntu kumushimira, urazi ko umuntu ushobora kumushimira ku munwa cyangwa akantu gatonya gusa kakamunezereza ngira kuruta nuko wewe yakunejereje kandi ari we yakoze ibintu byinshi. Kandi urumva ufashije umuntu akibuka kugushimira ntushobora kureka kuryoherwa kubera ko biraguha umutima wo gufasha n'abandi. Kiriku iyo umuntu amukoshereje navuga umuntu yakugiriye nabi bikumara iminota ingahe mu mutima bro? Mbonje sishavura cyane, hari ikintu cyakiniga mu zosi amaca nigira kwiryamira biba biheze, mvyutse biba biheze. Ikintu kikuniga mu izosi Kiriku deje baba wapfuye aho? Mbo si kiniga ni kintu kimbabaza nyene nkumva ko bidakunda ko mvuga. Nuvuga yuko mu Kishavu mu ndirimbo heruka kuririmba Kiriku uravugamwo umuririmbyi wa hani wacu, uravuga n'ivyabaye uvuye hariya. Ego nivyo niko ndavuga, uramuvuga ni Sat B, uravuga ivyabaye Kiriku. Umuntu aguma yumva ubivuga kujya yibaza ko ari shari umufitiye, sinzi ko hari umuco wotanga Kiriku. Mbo nta shari ndamufitiye kandi nta naritonya. Mbo nanjye simba shaka ko bija hanze, ariko ndabishira hanze kubera ko je simba shaka nanjye ko ubuzima bwanje buja hanze kubera ko buri muntu wese afite ubuzima bwiwe. Ndashobora kuvuga ubuzima bwanje ufite ibindi waciye mu kambona nk'umusazi, mugabo ndabigira kujya kugira bigira abo vyigishije umenye ko gufata umuntu nabo no munsi utazi ejo hiwe atari byiza. Mugabo nta shari ndamufitiye, ndabikora muri yo ntumbero. Kuva ruguru maze guhura na Sat B? Kenshi iyo muhe bigenda gute? Mbo tumaze guhura rimwe, yari mu kazi hari muri Primusic ntabwo twayaza. Ariko warifuza kumuramutsa? Jewe nibisanzwe. Mbego birabishika Kiriku akifuza gusohora indirimbo na Sat B? Mbo nta mugambi fise, Kirese ari we bafise uwo mugambi, mugabo bishise twokora naco bitwaye. Mu ndirimbo za Sat B ni yayikunda cyane? Inkuru y'ukuri. Kubera iki inkuru y'ukuri? Kubera ko inkuru y'ukuri navuga ko ni nka my story. Urumva ni inkuru y'ukuri nyene nuko yarabayeho, uko yarabayeho, akazi yakora roporo umucanga. Navuga ko ni inkuru ni indirimbo yigisha cyane. Kiriku novuga right now ubu nyene Kiriku birashitse urambabarira ngenda gusubiza inyuma gatoyi, urahuye na mama nigiki wo mubwira right now? Adusuye guhura na mama umubwira ko namukunda kandi nifuza ko agenda, ndetse n'ubu nyene nomenya ahantu ari bishise nanjye nkabwira ati turazana mama wawe ari, ariko kugira ujeyo bisa kutazosubira kuvayo mugumane, ndashobora kuvyemera. Nko mu vyo mama yagusigiye Kiriku ubona yuko utazopfa wibagiye nigiki? Ni inyigisho no kubaha abantu, no ko mama kera arambwira ati mu Burundi umwana ntiyigera aba uwumwe, nubwo ntazoba nkihari niwitwara neza uzoronka abandi bavyi atari jewe. Kabisa ni Kiriku rero tuvuge weheruka barakoranye ikiganiro n'umunyesha makuru wa Buja Hit, ari ikintu wasavye nuvuga Ellis Boy PlayStation ujya arayiguhaye man? Yarama mugabo ujya ni nk'umuvyeyi wanje amfasha byinshi, yagikuru n'umutima yarumvishije ico nkeneye, ndibaza ko azobikora. Aramaze kuma ibintu byinshi bisomvya niyo play. Turamaze guhura mu bibanza bitandukanye uri kumwe na Double J, uno munsi mukaba mutari kumwe Kiriku, byagenze gute? Twari kumwe, ni kubera je naje gukora ikiganiro. Mwari kumwe inyuma. Double J turazi ko bishika sometime akanywa kayoga, mbe na Kiriku niko bigenda? Ntanzogano. Biriki bro? Je navuga ko ndi nk'ikirore ku bana benshi b'igihugu, kandi kubera ukuntu tuba twavuye mwibarabara hari abandi bantu bacha babitahura ukundi, kandi inje ndanywa inzoga nk'umuvyeyi w'umwana afise impano yo kuririmba, nashobora kwemera ko umwana we aririmba acavuga ati
nkuko nanje kera sinaronka abantu bamfasha bavuga ati uba mu barabara nizangeso nyene uzozana urumva nanje ndabigira hari abana benshi no kwicira bafise impano bavuga ati nawe utangwe kuja muri uzocumera nka Kiriku utangura unywa inzoga utangura unywa itabi novuga ntumbere ko ari iyo nivyo bituma ntabikora birabishika Kiriku akaba kwiti niki kwiti nyimba amazi atera kwiti cyangwa ifana bihora bishika ukaba kwiti kwera amazi ya nyimba amazi atera kwiti cyangwa ifana bihora bishika mugabo nyimba ivyo bidatera kwiti sinigamba kwiti birabishika Kiriku akifuza umukobwa mbo je hajya mu buzima sinkunda kubesha kenshi ngenda guca nanje ndi umuntu birashika ya mbege bishitse Kiriku avyitwaramwo gute oya ndigume umusore mwiza umusore w'indera arihangana ya ya Bajyanya kuba umutari canke kuba umutaxi velo niki Kiriku yoshima kuba buri kimwe cyose cyonyigiriza kikantunga kigatunga nabandi no gikora ya Kiriku muturetse ivyo kuba musicien ko kuja muri music nakahe kandi ikazi wari kubona ko ushobora canke ikindi bivuga ati narifuza ko nzoba iki kintu ngo narifuza kuzoba umukinyi umupira cyangwa kuba umushere share ya umukinyi umupira wo urabona ko bikibasha bo umupira narabihagarise mugabo barambwiye ko ndabishoboye ko ndabigerageza mugabo twaratanye umuziki waramfashe nimero zingaye boje 12 nizo nakunda bakina kuri poste ya cengi na hagati 8 nanga amapasi ari mugufa kine hagati ya birabahorega ni akino bugufi akino kugura ya football urabona ko bitakibasha re bosubiye vyoshora gukunda kubera ko hajya impano ntigerije ahantu bivana n'umwete wawe mugabo nta mwanya nkibironkera ndiga nibi vy'imiziki biratwara umwanya cyane biragoye gufatanya n'ishure ndiga ni Korani urumva ko ndabifatanya ari ibintu byinshi uvyo kuba umushehe urabona ko bizoshoboka n'ubushehe ntibigikunze kirese nko mu nyuma Kiriku mu dini ry'abamizilma urambabarira mu dini ry'abamizilma ntibemera music hoho bona bigenda gute Kiriku ukaba wigana Korani mbona uvuga ati yuko abantu bose murashobora no twese ni ry'abamizilma urashobora kuba uri n'umugatolika hakaba hari ikintu muri Bibiliya cyanditse nyene muri Bibiliya mugabo mukaba mutagihuriza ko na pasteur ya novuga ko kenshi umuziki bivana n'ivyo ririmba kubera ko iyi mpano yo kuririmba sije nayihaye ni imana yayimpaye gute imana yari kumikina ari haramu sije nacihaye ni imana yakimpaye urumva je kubwanje si samakosa bivana n'ivyo ukoreramo nyimbo muziki bivana n'ivyo gutwaramo nyimbo muziki gutwara kunyura umugi kunywa itabi kunywa inzoga gusambana umuziki aho bugukoresha nabi ni nka kwa kundi nyene ushobora kuba umupasteri ishengero ugiye mu shengero ukabugiye gutanga ubutumwa ugira wibonera inkumi muzoja gusambana urumva ko nawe uri umupasteri mugabo urumva ko ishengero ngaho tuvuze ati dushatse nko kuvuga yuko ari amakosa twacha tuvuga ko no gusenga ari bibi kuja mu sengero ari bibi yabivana no gutahura ku muntu no kwemera ku muntu Kiriku nuwe muririmbye muri industry Buja Flavor ubona yuko iyo bakuriye impanuro kugira ngo ahinduke aya sinkunda kwinjira mu buzima bw'abantu buri umuntu wese arakeneye impanuro kubera ko nta muntu adafise ikosa buri umuntu wese afise defo yiwe ariko baravuga yuko muri industry hari injavyi Kiriku nawe niko abibona mbo injavyi ntizishobora kuburamwo kandi izo njavyi nta n'imiziki zitanguye mu bintu by'umuziki ejo ukacusanga nibo bariko baradutobera ibintu ubu umuntu kugira guhe support aragutegeka n'indirimbo ririmbo utarimva indimbo itambika sinzogufasha izo njavyi uburazi ko n'umuntu akuguriye itabi rimwe 2 3 aca yitwa mu manager wawe aravuga tujya n'umusani wacu genda mu managing kabisa Kiriku novuga bishitse akaronka amahera menshi canke akaronka amafaranga nyene avuga kabisa Kiriku onye nishatosheka na hela nigi Kiriku yokora Boje ikintu cyambere gituma nibi vy'imiziki ndabirimo navuye mu barabara ubuzima bwo mwibarabara ndabuzi kandi ndumva ko navutse nze mbere incungu sinzobera incungu sinzobabera nka Yesu ariko ndashobora kubera incungu igihugu hari abana bakiri mwibarabara hari abana batishoboye hari abana twararana bari mu magereza hari abasaze nuvuga ko ikintu gituma niga nkora n'umuziki nifuza ejo nejo bundi kikazagira ibitaro bifasha abana bo mwibarabara
agira amashure yiga kabana bo mwibarabara ibigo nico kintu numva ko nico kintu kimpa ingufu zo gukora nibi kubera ko yaba atari ico ni imiziki uku kwiga navyo mba nkora mba mbayeho nka jewe nyene kubera ko ubu nta buzima na bumwe ntocamwo kandi nta buzima na bumwe bwonanira kudandaza ikaranga cyangwa amagi vyontunga ndi jenyene kandi nobikora mugabo sico navutse kubera ko hazobe abantu babaho kubera ko nabayeho bamwe twaryamana tuvuga mwibarabara bageze mwigereza babandi twigana ku ntebe y'ishure bageze mu Bwongereza dutahuze gato ikiriku mbo babana twari kumwe mwibarabara bahereye mu magereza babandi nabo twari kumwe ku ntebe y'ishure bahereye mu Bwongereza ni kubera ko nashatse gusigura ntujya mwana ari mwibarabara yoro nk'umuntu amushira ku ntebe y'ishure nawe birashoboka ko ajya mu Bwongereza ujya mwana twari kumwe mu ntebe y'ishure akajya mu Bwongereza kubera nyene yagiye ku ntebe y'ishure avuze ivy'ishure ashanyibutse ikintu kiriko urabishaka kubita kude kenshi vraiment kwa akili nawe bro birashika nyene ukifashisha umuzungu biraba kubona badatahura umuzungu ni iki kiriko mbo abize barabitahura novuga amazina atandukanye y'umuzungu shinze umuzungu imbago nivyo nzi bibiri kubantu uvuga bataciye kwishora ko urukora kurikira kino kiganiro imbago na gapapuro gato wibandika ko ibintu uvuga ko byakunaniye kwiga kiri kugaca wibukiriza urukora kora exam ni juste nyene ukagira akaze kukwibutsa mugabo uba wize ntushobora gukoresha imbago utize ntibikunda ntibishobora gukunda none womenye ubagi ko utize ni nko kwibutsa agapapuro uriko urakora ngaha mu gatora kantu buke karabwa nuko usubizayo hamukandika kabisa niki kiriko ko atamuntu yaciye ku ntebe y'ishure atabikoze nubwo abavyeyi bacu batubesha abavyeyi bacu baratubesha ariko barakubwira ukuntu yiga arakubwira ko yagenda ku ishure ku mazi hejuru mugabo nta muntu umwe atabikoresha kandi ni nko atamuvyeyi n'umwe akubwira ko yayoberwa mu ishure bose baba bambe kiribukanyibukije inkuru ryari butama wanjane yambwiye yuko ngo arigeze kuba wanyuma ariko ikibazo yari yagize ngo ari kuba wanyuma ngo yari yasivye uwo munsi kirikora niko byageze kiriko mba abavyeyi benshi niko bameze akubwiye ati je mu kuja ku ishure naca ku mazi hejuru wundi naka akubwiye ati jewe sinigera nyoberwa kuva mu wa mbere gushika mpeze bihajya kiriko birabishika agafata umwanya kavuga n'abanyeshure bigana nta munsi numwe tutavugana bihajye muko muravugura urabona yuko kiriko bakwakira nka kiriko canke bagufata nka akili mbo ahubwo ntibamfata nka Yusufu wo mw'ishure bamfata nka kiriko kandi novuga ko bitanshimisha mbashaka bamfate nka Yusufu nyene bamfate nk'umunyeshuri baranyigunga ko cyane baratinya bibaza ko bise ibintu by'ubusani mugabo uwo tumaze kuyaga arabona yuko atari komeze tukabandanya tuyaga kandi uwo mbona yacase ko tuyaga ndamwitanga nkagenda tukayaga birabishika kiriko akumva ko akumbuye bwa buzima yahora mukera bose niganda bukumbura ariko ndakumbura abana twari kumwe kera mwibarabara kuva uva mwibarabara kiri kumura amaze guhura nabo mbo turamaze guhura kandi benshi turavugana kirese ko ari abonyene basaza abandi bari mu magereza nibo tutayaga mugabo ndazi ko igihe kimwe Imana izobikora tukasubira tukabonana tukayaga kandi tunezerewe bakishimira impamvu twararaye mwibarabara kiri kunashukuru sana nami pia nashukuru umependeza leo umetekelezea mzee nashukuru kawaida tu Oscar au yeye wala ukabadilisha ni yeye siwezi nikageuza ama nibadilisha lakini urazi ko je ndimfuvyi nakuze mfashwa birashika n'undi akabikora mugabo kenshi ni wabikora akajambo gato kuri Bantu Boy hamwe na Oscar mbona uvuga yuko novugira hamwe kubera ko na Oscar ari mu muryango ni nkuko wewe Isaac nawe mwari mwahujwe na Buja TV hama muraba umuryango novuga ko ndabashimira cyane kumpindurira ubuzima ndanabakunde cyane bakomeze kumfata ukuboko jiwe jenyene ntavyo nakwishoboza hama sinzi ko novuga n'akantu hajya mugabo sivyo vyatuzanye mugabo ni juste gusaba ubufasha turafise mwene wacu yitwa Wari yahuye n'ikibazo yahuye n'abagizi ba nabi no muri imvi y'umurundi ariko twese n'ivyo buririmvye ko ari umurundi gusa birakwiriye
ya baramurashe rero mu mugongo ariko hakenewe ubufasha bwo kuja kumuvuza kubera ko ino bararavye basanga ntibishoboka ya mugabo kandi n'uburyo nabwo ntabo hari turiko turaterereza rero no wafise 100 cyangwa 200 cyangwa 300 ndibaza ko avuye ku mutima yogira icamara sinzire ko wonye si publicité ndiko ndagira canke iki yani juste rero gusabira ubufasha mvuga nimero za Remekashe. Okay. Ni wari uwo munsi twakoranye ikiganiro nyene uwo munsi nyene ariko amakuru mabi cyo tuyaronka mwijoro ko wali bamurashe uwo munsi nyene twakoranye ikiganiro kiriko inaumiza sana mtu mlishinda naye afusikie baadaye tingwe kufasi ingene sio ahantu hatari abantu bazima bro ya birababaza cyane mugabo ni kwisimera kandi buri kintu cyose kiba kugira kitwigisha ya ngoja oya Meruka zo muri Kenya Meruka ngoja aze kubikata wangu cyangwa no turaza kudushira muri kuraronka amakuru nta kibazo rega byose birimwo okay ya kubogira icyo bashaka guterera bo contacta kuri no ntoze kugakata ngo bugira ivyo gira bo contacta kuri izi nimero 61 991 476 mu Kirundi 61 99 14 kubumva ko ari cyo boterera kuri Remekashe 61 62 36 15 murakoze cyane kabisa murumva ivyo mwakora kugira ngo dufashe mwene wacu Tiwali novuga unye akaba agwaye ari mu bitaro kiriko nizire ko mu musengera misi yose ti bonegezwa kumusengera kubera ko ni mu grand frère turese ko twahuje kera wari n'umuntu afite umutima mwiza cyane ya kandi niyo mpamvu n'abantu bariko baramuseruka ko kubera ko umutima bariko baramwereka ni wafise je ndibuka kera nkirara muri studio Ngozi ahantu hitwa muri Magic Sound kugira bankorera indirimbo wari yaraje aragira ikigongo aravye ahantu njyama acara aransabira akamatera aranzanira akamatera urumva ko n'umuntu afite umutima w'urukundo cyane tumwerekere umutima w'urukundo kandi turese n'ivyo yankoreye kubera ko ivyo yankoreye nibikuraba nojya ntibimuraba ni jewe nyene biraba ariko ushaka kubivuga ya tubikore rero kubera ko ari umurundi kandi dushira imbere ko natwe ejo nejo bundi bishobora kudushikira tugakenera ubufasha ego aga freestyle gatoyi canke akapela ku ndirimbo shasha kiriko sorry Nagura kwiga mvuye ku ishure nta hamwe barabara siragituma mpeba ishure ntonda kumarigara nkabura ico nambara ikirenge cari nk'ikirato umubu yari umugenzi mu gitanda c'ikarato Imana iramfasha duhura n'umuvyeyi Josephine aca nsubiza ku ishure reka nawe ndamushime duhura na sa dura niko bize nawe niko bize kabisa nikiriku akiri twari kubwe akaratubwira ivyerekeye ubuzima bwiwe akaratubwira ko vyerekeye Tiwali asanzwe agwaye akaratubwira kandi ivyerekeye music industry ya Buja Flavor yari Beni behind camera CK professional tuzosubira rero inshallah Imana bikunze ntwibagire kugira subscribe hama usangize mugenzi wawe link ku bakunzi ba Kiriko bose ibabone kino kiganiro Kiriko babone n'ivyo yavuze bye.